wi we kingorongoro nyaruka duhurire mu Kizegwa yanzu yabonetse. sawa rero ndaje nta kibazo tuwahurire. Uko fresh kwavyibuse nk'umuntu w'umuhungu birane umviriza rero Yego cyane. hajya kwa Mutama nakuronkeye inzu ipangwa ukayanka aho ntituri kumwe. Eko nukuri Yabonetse kandi nziza cyane. ahubwo dusibire yubunyene tuneza cyane tugende dusibire. Karibu kweli. Nyamaye mpishimbabvu wa muntu ndamuzanye muga niga kanda muga nari mu bikorwa Emuga. Emuga. reka burya sinosohoka none ko wavyibuse nk'umuntu w'igitoki. Emuga. Reka shako nyikunkandagira ko ani hatari. None wa muntu ndakuzanye n'uyu musaza agomba kuraba hano hantu ashobora umuntu turashobora na kari umugeni. ayo ni umu manager ndamwemera no manager Ntangorane nimba wowe wiyumva inzira hari kandi bagabo kare ikeza gasosa katavuga ahubwo bari kuvuga wa ino nzu baga murabe mu binyarutse baga ngo ndabereke nta kibazo. Dubai hashugana ugaya ubatamuti mugira aho nariko nakora gasuku aha naho uza nawe ufise igihere kishagipfa nereshwe njirana yorojinale nariko nababwira ukuri ego ngo ndabereke no mushumba muri shamba hose n'amavuta wari bawigima nta kibazo nakimwe ukuri nutunoti twawe ahubwo ngirumbira kabeni nubura kabeni kavuna mama n'amakishana tuyagire muri salon ngaho tuyagire ivy'akanoti ngombwa ni hatari nucabiranire mu mwijima umviriza rero nta kibazo nakimwe inzira y'ibonye akabeni rero mutango kavuna ni 20,000 nzazibutse ego mbwira rero nawe nakubwiye inoti ya 20 bisa amategeko aya ego cyane n'amategeko 3 ntarenga ayo uravyumva unukuntu mbona inoti nawe wameze gute no yashobora oya n'amategeko 3 sindenze umviriza ijya mbere ego cyane nta mupangayi apanga mu nzu ziwanje agira irungo uravyumva iryo ni rya mbere. Irya kabiri nta mupangayi apanga mu nzu yiwanje yotsa umukeke canke inyama. Irya gatatu nta mupangayi mu nzu yiwanje yambara ikoti jewe nambaye ishati. yesu we Ivyo ntibikunda zorondera izindi